imfuvyi ntikihebe kuko ivamwo ubukomeye. Papa amaze gupfa ntibyoroshe cyane kuko ubuzima bwaciye buhinduka turi kumwe na mama ntibyamworohera kuko yaradutunze turi abana indwi twaje umugambi kugira nyene nk'ibifungurwa ntibibure cyangwa nyene urabona abana nyene ko bamwe baca bagenda hirya ngo mama ibiki n'ibiki oya ibyo ntibyabaye nimba ari aho tuzinduka twarazinduka tugafashanya hama tugataha muhira zanje batoyi byitwa ko arabaherereze. None igihe Imana yagukorera ku kantu igafyonda akabuto ukumva ko nyene ugomba ugende kuba kugwawe kwitwa umumama nawe wiyumvise gute? Narabyiyumviriye mvuga ati n'ubundi kw'ishure ryase n'ubundi ntibyokunda yuko tuguma turi kumwe na mama. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Canke mwiriwe bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV aho muherereye hose, abari hafi n'abari kure mwese turasubiye kubaha ikaze ubugira kandi muri ca kiganiro tumaze iminsi dukurikirana. Kiganiro gifise teme ivuga ngo canke umutwe w'ijambo uvuga ngo imfuvyi ntikihebe kuko ivamwo ubukomeye. Rero twagarutse kandi kuno munsi turi kumwe n'umutumire wacu. Nibaza ko musanzwe mumubona umutumire wacu mwiza cyane, aho ariwe tuza guteramana kuri uno munsi kugira ngo atubwire amakuru kumbure yaranze ubuzima bwiwe. Ariko imbere yuko tubandanya reka tumuhe ikaze kugira ngo aramutse abakunzi. Turabaramukije. Murakoze. Niyampore. Ego. Muguwe neza. Cyane gose. Okay. Mwitwa bande? Nimbona Françoise. Nuko uyu niwe turi kumwe kuri uno munsi, mwamaze kumwumva akazina kiwe keza cyane Nimbona Françoise. Burya duhagwa kwitirana nanje nitwa Irambona. Numva ari sawa. Urumva ko ari vyiza ndonse umugenzi. Uzoraba umanze ungurira akantu kuko umuntu duhakwa gusa canke twitirana arangurira akantu. Uzongurira amata y'imbata. Ntwayaronka. Okay. Rero uyu nguyu niwe tugiye guteramana rero muri kino kiganiro kuno munsi, aho tugiye kumuha akanya kugira ngo atubwire ubuzima yaciyemwo. Dushaka kubabaza mufise abavyeyi bose? Oya. Dufise umwe inde? Mama. Ikindi kibazo twashaka kubibariza, papa amaze gupfa nibihe bisika mwahuye navyo mu buzima mutari mwiteguriye guhura navyo canke niriye hinduka wabonye mu buzima? Papa amaze gupfa ntibyoroshe cyane kuko ubuzima bwaciye buhinduka turi kumwe na mama ntibyamworohera kuko yaradutunze turi abana indwi ko abandi barapfuye. Ko yari yatubyaye turi abana 11 abandi baca barapfa. Gusa papa yagiye gupfa hari abana indwi. Hama ubuzima buca burahinduka. Hajewe nari mutonya mugabo sinari mutonya cyane. Nariko ndaca ubwenge niga mu wa gatatu. Nari ngiye mu wa gatatu hari mu Manoweli niho yapfa. Rero ubuzima buca umva nawe ntibuca bigenda neza. Umuvyeyi arondera abana bangahe ari umwe, ariko bamwe bariko barakura baza barafashanya. Muri abo bana we ntiwari imfura?
oya imfura yari imaze gukura yari iciye ubwenge yari iciye ubwenge. none muri ico gihe mama yiyumviriye kuba yokora gute, ntiyumviriye kubata aho wageza ubibona? aya mama ntiyadutaye kweri, yaragerageje uburyo bwose araturera turakura. Nta bindi wewe ibyo yajamwo yaja kuronderera nyene ubuzima bw'abana biwe. none namwe mwavyakiriye gute muri mwebwe? Nta vyiyumviro bibi mwagize mumaze guca ubwenge mukabaza mama ati papa ari hehe, amaze kubabwira ingene vyagenze? Ntiwiyumviriye kuba woja kurondera umuhengesi hariya umusore mu kwigana canke kugira ngo murabe ingene mubigenza? oya Imana, twari kumwe n'Imana yaradufashije ko natwe twagendera mu bintu by'Imana. Nta kuntu ibyo nta n'iciyumviro twabyiyumvirako twebwe nyine, ahubwo cyo twakora kubera twabona ubuzima buhindutse, twaciye nyine tuvuga ati reka tuze turafasha mama. umwe wese aca hirya no hino kugira ubuzima bubandanye. umwe wese acarondera icyo aza arakora. mwavukana muri abakobwa bangahe, abahungu bangahe? turi abakobwa bane, abahungu nabo ni batatu. imfura yari umuhungu. imfura n'umuhungu. mwagerageza uburyo bwose muraja hamwe kugira ngo mushobore kuba mworondera ico mukora mufashe mama? by'ukuri canke umwe wese yakora ukwiwe, ntimwagiye hamwe nyene? twaje umugambi kugira nyene nk'ibifungurwa ntibibure, canke nyene urabona abana nyene ko bamwe baca bagenda hirya ngo mama ibiki n'ibiki. oya ibyo ntibyabaye. nimba ari aho tuzinduka twarazinduka tugafashanya, hama tugataha muhira. none n'ubu mbona umenga nyene turi kumwe n'urubaji rwiza. ubu ndibaza amateka yarahindutse, ubu waravuye impande ya mama, ufise nyene urumva nawe umuntu iyo Imana imugiriye akantu, Imana yagumye idukunze. kugeza n'isaha no mwanya turacari kumwe n'Imana, aratugiriye akantu. ubu novuga ati yuko Imana ari nziza, kubera byarahindutse kuko ubu mama byitwa yuko ari wasigaye muhira wenyene, twese yaradusohoye. hasigaye abo bahungu babiri bari inyuma zanje batoyi, byitwa ko ari abahererezi. none igihe Imana yagukorera ku kantu igafyonda akabuto, ukumva ko nyene ugomba ugende kuba kugwawe kwitwa umumama, nawe wiyumvise gute bivanye nuko wari impande ya mama, wategerezwa kugira ico umufasha, mwaje inama hamwe na bene wanyu? muri ico gihe bivanye na bwa buzima wari kucamwo bw'uko ufise umuvyeyi umwe atapapa ubona, byazanye iki muri wewe nk'ubuzima bundi bushasha? wiyumviriye ko uzoshobora kuba wobandanya ufasha mama canke uzoca uhagarika mutazosubira kuja inama na bene wanyu? oya ibyo onye umuntu narabyiyumviriye, camvuga ati n'ubundi kw'ishure ryase n'ubundi ntibyokunda yuko tuguma turi kumwe na mama, ariko Imana izobikora, ndazi tuzoguma turi kumwe ku mutima. tuzoguma tubandanya urukundo twari dufitaniye, ariko Imana ikiradutera iteka. na mariage yarabaye. amen. Imana yarakoze cyane, ntibyabaye mu mpisho. mariage bibibi. Ego. igihe utari bwagire mariage, utari bwagende kuba kugwawe, nta bakobwa ku ruhande woba wari ufise, abandi bigeme bashobora kuba bakwinjizamwo amajambo nk'agakuku kugira ngo bakubwire ati burya raba tuce muri izi nzira kugira ngo witaratarize urabe? nta bandi bagenzi ku ruhande woba wari ufise kugira ngo baguhindure ivyiyumviro? oya abo twari kumwe nabo ibyo ntabyo bambwira. oya kugeza ugiye gushinga urwawe, urumva nyene kunezerewe mu mutima wawe? ndanezerewe cyane kuko n'uwo turi kumwe tubanye amahoro. none ni igiki woshobora kuba wobwira abandi bantu baciye muri ubwo buzima, canke umuntu ashobora kuba atarabucamwo mugabo
ugasanga arabuciyemo kandi atari bwo yari yiteguriye kubamo. Ni igiki woshobora kuhanurira umuntu yohura n'izo ngorane canke n'izo mpanuka? Ico nabwira umuntu cyane cyane nk'abigeme nibo boba bakwiye guhanurwa, kubera ubonye nk'umubyeyi agiye ucuja mu bundi buzima ko umaze kwegera nko haruguru bica biba ibindi bintu, ugaca usanga satani iragutwaye ahandi hantu, uca usanga witwaye nabi. Ariko icyo nabwira uwo mwigeme nshaka kumubwira nk'impanuro, abonye bigenze nk'uko ace yegera Imana, kuko Imana niyo ishoboye byose. Amen. Kandi aza arigenza neza, yigenze neza uko nta kibera ubusa. Birinze biba Imana yoyo iba yaturemye ibibona ibiri imbere. Bisaba ukwihangana kandi no kumvira umubyeyi icyo akubwiye, canke bakuru bawe ibyo bariko barakubwira ukabyumva, ukabitega amatwi. Rero nshaka kubabwira ati bakunda Imana, kandi icyo bumvise ahantu ntibacumvire, ndetse hari igihe yoba ari nk'ingaruka mbi cyangwa ingaruka nziza, ariko baze baritwara neza. Nk'ubu buzima turimwo biragoye cyane. Kwitwara neza ushatse kuvuga ikidomako, babwire nyine bumve ku buryo ntihagire uzobicamwo. Maze kwitwara neza, kubera nk'iki gihe cya none cy'abahungu, hari igihe nk'umuhungu aza akakubwira ibi n'ibi n'ibi, ugaca usanga waruguyemo. Ibi n'ibi nk'ibyahe mbwira jewe kugira ngo ndabyumve. Ugaca usanga nyine muragiye gukora ibitawukorwa, ugaca usanga uguye mu mutego ya ngeso mbi, za ngeso mbi ugaca uzijamwo, bwa buntu bw'Imana ukabura buvuyemo. Imana naho nyine ntibyakira neza. Oya, rero nosaba abigeme cyangwa n'uwo mubyeyi aba abuze nyine umufasha wiwe, nawe nyine arabe ibibondo byiwe, yigenze neza, haje ntavuga ati ko umufasha wanje agiye kananje nje mwibi n'ibi. Rero ku bana aba yareze nawe nyine kuba asigaye nyine ari mupfakazi, nosaba yigenze neza, kuko nk'akarorero mama n'ukuri sinomuvuga nabi, yaratwitayeho. Murakoze cyane by'ukuri, uduhanuye neza kandi neza cyane. ngo umwigeme wese, kandi si umwigeme wenyene, ushobora kuba uri umusore cyangwa uri umupapa, uri umumama, mugabo ukabicamwo ukiri umwigeme cyangwa ukiri umusore. Yaduhanuye ngo nubicamwo wigenze neza. Uko kwigenze neza ntuyumvire kuba woja mu ngeso mbi ngo witaratarize kugira ngo urondere kubaho, ariko wihangane utekane hamusenga Imana. Ako kantu ntiyakibagiye, yavuze ngo mube mu vy'Imana. Kandi ni koko, kuko umugororotsi iyo yitayeho ivy'Imana, na Bibiliya ivuga ngo nta mugororotsi yahebwe canke ngo uruvyaro rwiwe rusegerereze. Rero bakunzi ba Trasis Hope Ministry TV, muriko mudukurikirana by'ukuri izi mpanuro uno muvyeyi atubwiye ni impanuro nziza zo kuzirikana ku mutima. Umuntu wese azumva canke azumvise, turabashimiye bimwe bivuye ku mutima, kandi turashimiye n'umutumire wacu yitanze kugira ngo ashobore kuza kuduha impanuro. Mwakoze, namwe murakoze. Ego, mwakoze kudukurikirana, kandi murushirize kudukurikirana kuri iyi TV yacu. Ariko nimwibagire akabo canke j'aime, partage, commentaire n'ibindi vyose bishobora kuba bikenewe, murabe mubidufashemwo mubikore. Murakoze, naho ubutaha. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.